téléphone. Umushikiranganji ajeje igitoro nadusigurira ingene vyagenze kugira bitebe. Monsieur le ministre, disent comment Même en costume, comme ça je peux demander. ariko gatoya ntabaciriyemwo mwebwe muri ko muramufasha mufasha akabanza kibwira abari hano uwari. Identifiez-vous. Je suis monsieur Blaise Ibonime. Je suis congolais de la RDC. Yitwa Ibonime avuka mu gihugu kibanyi ca Congo. Mais je vis en Afrique du Sud où je suis directeur d'une société qui fournit les carburants. Aba mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho arongoye ishirahamwe rijejwe kudandaza igitoro. Alors, quand je voulais entrer dans la mosquée, on m'a interprété ce que le président a dit. Aho yagomba yinjire mu musigiti gusenga bamusiguriye ivyo igikorwa umukuru w'igihugu yakora akora hano. J'ai eu tellement mal. Nakumvise bimbabaje. Alors je me suis décidé de ne pas aller à la mosquée mais de venir ici. Naciye mfata ingo kutaja mu musigiti ariko nanye shure kuba hano hano. Heureusement, j'ai eu aussi accès. Dieu merci. Ni vyiza Imana ihabwe icubera ko ndonse akaryo ko kuvuga. Voilà. À propos des carburants, nous avons une solution. Kubijanye n'igitoro turafise inyishu. Elle est si simple. Cari ikintu gisanzwe. Cela dépend de la volonté des autorités. Ivyo bivana n'ubushake gusa bw'abatware. Je suis arrivé ici depuis le 14 novembre. Nashitse hano kuva itariki 14 z'ukwezi kw'icumi. Parce que j'ai appris dans des voies de ondes les difficultés de carburant qu'il y a au Burundi. Kuko ninabonye ku nyamakuru ibijanye n'ikibazo c'igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Personne ne m'avait invité. Nta numwe yigeze yantumira. Je suis venu pour tenter ça. Naje nkushe kugerageza ico gikorwa. Dès le départ, j'avais déjà préparé un navire qui était déjà à Luanda. Mu ntango ninateguye ubwato bwari ku kivuko ca Luanda muri Angola. Qui contenait à bord 30 000 métriques tonnes d'essence. Cari ubwo bwato bufise metric tonnes cyangwa metero kibe 30 z'igitoro ca essence. Si les autorités pouvaient accepter, je vais bien amener les navires jusqu'à Dar es Salaam et servir la population avant les fêtes de bonne année. Iyo abatware banyemerera nari kukizana ku kivuko ca Dar es Salaam kugira ngo dushe guhimbaza umwaka mushasha mu munezero. Malheureusement, l'administration est telle qu'elle est, ça n'a pas pu avoir. Ariko sinabasha kubimfasha ntivyagenze neza. Mais on n'a pas fini là-bas. Ariko ntitwahereje aho. Avec l'assistance de la SOPEBU. Ndabifashijwemo na SOPEBU. Nous avons négocié dans des paiements. Kuko ari gikorwa no kuri abene gihugu aho tugeze ubu ni ibijanye n'ukuriha gusa. Nous avons accepté de prendre 40% à la livraison. Toi, seulement le paye après 3 mois. Hayara leta ikabiriha inyuma y'amezi atatu. C'est ça la solution que j'ai pu apporter pour la population. Iyo niyo ntererano yanje ninazanye kubwo abene gihugu. Les dossiers entre les mains des autorités, c'est à eux de décider de prendre ou de laisser, mais l'offre est là. Dossier iri mu minwe yabijejwe leo ni kubwabo kugira ngo bashe gufata ingingo kubw'ico gikorwa. À part cela, atari ivyo, connaissant bien les difficultés de transport entre la Tanzanie et le Burundi, maze kumenya kandi ikibazo kiri hagati y'ukunguruza igitoro mu Burundi na Tanzania, nous venons de signer un contrat avec Sinotrack pour nous fournir 150 véhicules à citerne entre la Tanzanie et le Burundi. Twasinye amasezerano n'ishiramo ry'abashinwa ryitwa Sinotrack riduhe imodoka 150 zishobora gufasha mu kuzana ico gitoro. Donc nous sommes prêts pour servir la population. Turiteguye gushokora igihugu. Le reste c'est entre les mains du gouvernement. Ibisigaye biri mu biganza vy'abatware. Je vous remercie. Ndabashimiye. Banzo mumbarize abo bambere batangiye kuvugana ntibamwemerera bari bande. Qui a refusé de vous donner l'accès? Qui t'a
Personne n'a refusé. Tout le monde, les ministres me reçoivent en très bon terme, ils sont bien avec moi, mais sauf que l'administration est un peu lente, c'est tout. nta banyankiye baranyakiriye neza gusa nuko vyatevye nta nyishitomo bamuhaye. Si je prends mon téléphone, j'appelle le ministre Ibrahim, il me reçoit vraiment surtout. Il me reçoit très bien au téléphone. Umushikiranganji ajeje igitoro nadusiguriye ingene vyagenze kugira bitebe. Que le ministre dise comment ils sont passés la nyecubahiro nivyo yaranshikiriye ashikiriye aza kunsaba ko yotuzanira igitoro hanyuma ubwo nyene naciye ngerageza guhamagara ubujejwe ivy'igitoro kugira ngo baganire bariko le terme zo kutuzanira igitoro atari izoza zidutevya kibi ca mbere ica kabiri twaraba mbega igitoro akazokiduha mu mwanya ungana gute turavye abandi nivyo twagerageje kwiga nawe hanyuma ndamurungikira ubujejwe kuraba ivy'igitoro Sopebu kugira baganire nawe umva ko ivyo yambwiye yuko bemeranyije yuko yoriha igice kimwe muri kuvuga 40% 20% amarundi ayandi tukariha amadevize akaca tubwira yuko kandi ayandi twariha mu mezi 3 mugabo naho jewe nipfuza kubwanje yuko twemereye ko tworiha nko mezi 6 ko byo bavyiza gusumba kugira tumenye nabo tuko turakorana amakontra ko nawe byofasha ariko ubu ariko aganira na Sopebu niko novuga muri rusange murakoze cyane nkavuga gutyo kuko mu bisanzwe twama dufise ikibazo c'amadevize bumva ko ahambere yari yemeye ko azoduha kuri 40% akaduhamo 20 amadevize ayandi amarundi tukamura amarundi hanyuma ayo rero 60% niyo twako turavuga rero nayo mbega gute kumenga 3 mois ziritenma sere mugabo yari kwaganira na baza akatubwira ngo tubahe ndamaze guha abantu meme kuja kwemporta bambwiye ngo ni mumpe nje kwemporta ndakidandaza mu Burundi n'umurundi ari ngaha wa murabuka waneza ko ayo mafaranga ntayahari nkaca ndamuhantireka basi ndamugeze ndaguhaye amezi 6 genda utuzanire agahera atagitoro yigeze azana wewe ngo nyongera kandi yandi mezi 6 nivyo turimo kubona ko harimo utuntu tw'uburiganya tuvuga dutika dukora no tuba tubona ko ashoboye kugira ngo igihugu kironke akoyoke murakoze reka bwa mbere reka ndamushimire ko yafashe iyo ntumbero yo kuza kugira ngo nawe aterere kugira ngo ikibazo c'igitoro gitorerwe umuti mu gihugu turazi yuko abari baravyifatiye mu ntoki ari babigwanya mu bwenge turabizi nico gituma mu bisanzwe ubutwe dushaka umuntu ari we yigarurira ivy'igihugu ari umwe liberalisme itegereza kubaho aba rero baza baragwanya umuntu wese agiraze no mu bisata vy'igihugu rasanga bahiga biturire ngo ntimwemerere uwundi ntimwemerere uyu hariho abavuga ngo bagira bakizane baje gusa kugira ngo badusamaze tugasamarira kuraba tukarindira tukabura kubera hariho umuntu aba yarabagize ati basamaze uvuge kuzozana mugakira amahera naganda abwire ko dushitse no kubihe bashaka kukubwira ngo we ni wajane igitoro mu Burundi ngo bazoguhangaye akira ya mahera wo kungutse ntukijana akaguhenda gutyo kubera nababwiye ikibazo c'ubutunzi ni ikibazo kirimo ingwano kandi igitoro n'amaraso y'igihugu none rero reka ndamutera intege ahubwo nibaza aho twobigira n'ingoga hanyuma abo bandi bajeje kudusamaza badusamaze mugakazi igikorwa cyo turagikora murakoze cyane